Abo bagwayi bavuga ko bafise ingorane yo kuronka imiti n'abasanzwe bagendana n'indwara yo mu mutwe bitura ikigo kijejwe gufasha no gukurikirana abagendana indwara zo mu mutwe co mu Kamenge CNPK mu mfunyafunyo y'igifaransa. Uyu munyagihugu yaganiriye na RP avuga ko ubu kugira aronke imiti bimusaba amafaranga y'umurengera mu gihe bahora bayihabwa ku buntu. Ukuvuga leta yagwa amafaranga 18,000 aganga kampore kamwe kasenka nigirite mbarijana tubizana akabiri asenda ikifasha abagenda indwara zo mu mutwe no kuvuga yuko nakimwe bari musabara yari akonfisa tuba ariko ubu ntacyo babafasha wireje kuzana kuja. Uyu munyagihugu afise uwiwe agendana indwara yo mu mutwe asaba leta kuraba ingene yosubira kuza irabavuza ku buntu kuko ubwo buryo ataho babukura. Abagwayi basaba yuko leta yosubira kubafasha bakabarihira kuko usanga bakoresha amahera menshi cyane. Ivyo biruko mu gihe abantu bagendana ubugwayi bwo mu mutwe batera biyongera mu mihingo itandukanye y'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura aho bibonekeza ku bwinshi mu mabarabara atandukanye.